Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba umucamanza kizigenza, akaba kandi na kizigenza mu ntwaramiheto be no mu nyamiramabi, yakoranije indongozi nkuru z'inyabune. Inyabune tuba tuzi yuko zigizwe n'igisata c'ubutungane, urwego rwo kwivuna abansi, urwego rw'umutekano, eka n'abajejwe intwaro. Uwo mubonano wabaye mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene igihugu cifashe ku vyerekeye imibano eka n'umutekano. Mu vyayazwe rero cane cane mpereye ku gisata c'umutekano be no kwivuna abansi, igihugu c'u Burundi kiratekanye ku butaka bwose bw'igihugu, eka n'ingabo z'u Burundi ziri ku kivi mu bindi bihugu naho nyene vyifashe neza. Nimba igihugu no musi abenegihugu baroraniwe nuko bakingiwe, akaba kabaye akaryo rero kuri nyenicubahiro mu gihugu c'u Burundi bwo gukeza bimwe biboneka nyamiramabi be n'intwaramiheto. Vyerekeye igisata c'ubutungane naho nyene intambwe igihugu c'u Burundi kigezeko irashimishije cane. Ivyo rero biragaragara cane cane aho tubona yuko imyidogo y'abenegihugu igenda iragabanuka turabiye muri kahise, aho biboneka neza yuko utwigoro turiko turakogwa kugira ngo igisata c'ubutungane kinagurwe vyamaze kwerekana ivyamwa bitari bikeyi. Naho nyene umucamanza kizigenza nyenicubahiro mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yakeje cane abari mu gisata c'ubutungane, eka aranabatera intege kubandanya uko. Mu vyo baganiriye kandi hariho no kurabira hamwe ubuzima bw'igihugu muri rusangi. Ukubona igihugu gitekanye, abenegihugu batuje, ntibibonwa n'abarundi gusa, oya birabonwa n'amakungu aho akeza Uburundi cane cane vyaragaragariye mu manama akomakomeye aherutswe kubera mu Burundi. Aho novuga n'inama y'abakuru b'ibihugu bari muri wa muryango y'isoko rusangi COMESA, inama y'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu yabereye hano, inama y'abagwizatunga ibaye muri ano mezi atatu. Ivyo vyose vyabaye muri ano mezi atatu aheze, bikaba vyaragaragaye yuko abashitsi abanyamahanga baje hano bagiye barakeza Uburundi, bagiye bafise ishusho ry'Uburundi batari bafise. Ivyo rero vyahaye akaryo nyenicubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi ko kubakeza no kubatera intege cane cane ku ntambwe ikurikira. Ubu rero igihugu c'u Burundi kiri ku ntambwe idasanzwe igana kuri bwa Burundi bwishira bukizana, Uburundi buteye imbere. Nakaryo yafashe ko kugira ngo asabe inyabune ibandanye ifatana mu mugongo, ibandanye ikorana cane uko vyahora, mbere yongereze n'umurindi kugira ngo ubu rero tugwane rwa rugamba rw'ubutunzi duhagaze neza cane. Kurwanya urugamba rw'ubutunzi ahanini bishimikiye cane cane mu kubandanya bahanura, baba hafi y'abenegihugu, babahimiriza ku bikorwa vy'iterambere. Bihagaze kandi kugwanya bivuye inyuma, gutuza ibintu vyose vyonona ubutunzi bw'igihugu, aho novuga nk'urudandaza rwa magendo canke gukingira ikibaba canke gukorana n'abakomeretsa ubutunzi bw'igihugu. Aha tugiye mu ntambwe yo kurondera umutekano kuvyerekeye ubutunzi, aho umwenegihugu wese aronka ico afungura, umwenegihugu aronka uburyo umwenegihugu ashira akizana, umwenegihugu wese ashikire kuri vya bimenyetso biri muri ca gitabo c'imbonakazoza bizotwereka yuko twashitse aho dushaka gushika. Yagarutse kandi no ku bihe igihugu c'u Burundi vyimirije, igihe c'amatora aho umwasi kenshi ashaka kwikika mu kiza kugira ngo abeshe abenegihugu abahungabanya. Ubu rero yashimye gose kubona hasigaye amezi make, mugabo murabona ko abarundi batuje, batekanye, bari ku mirimo, bose bari ku kivi, bari kumwe mu runani. Yasavye rero inyabune yuko babandanya babiba urukundo, umwumvikano, ubugwaneza kugira ngo twese hamwe tujane kuri iyo sango y'amatora aho tuzokwitorera indongozi zitandukanye twizeye zizotuja imbere kugira ngo dushike no kuri yambona kazoza. Kabaye n'akaryo rero kuri nyenicubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi ko kwibutsa inyabune amabanga bajejwe ahambaye cane, ko guhagararira ubutegetsi bw'igihugu gute mu kubahirizwa yuko amategeko y'igihugu ashigwa mu ngiro. Uyahonyanze nawe agafatwa kandi agahanwa hisunzwe n'amategeko, gutyo umurundi wese akabaho aroraniwe mu gihugu kigengwa n'amategeko.